Subiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese akurikiye imbonesha kure ya Hejuru TV aherereye. Uyu ni umwanya w'ayandi makuru mashasha agezweho, nkuko mubibonye rero duhejeje kubishira kuri titre ko mugiye gukurikirana amakuru arabana n'ubuzima bwa Alain Guillaume Bunyoni ndetse na Reverie Ndikuriyo. Ntuze gucikwa rero, mumenyereye ko iyi mbonesha kure ibashikiriza kandi ikabategurira neza amakuru abavugwa mu bisata bitandukanye mwo politike, hagati y'akazina muntu, ubutungane, umutekano, bivugwa mu ntwaro, bivugwa mu budandaji, biba bivugwa ku migenere y'u Burundi n'amakungu hamwe n'izindi ngingo nyinshi tutadondaguye tubagezaho, kandi biba bitangazwa n'abategetsi namwe n'ibikorwa nabo, ingingo n'amatangazo bigenewe bene gihugu, amakuru abavugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru hamwe n'ibindi byinshi tubatoreza dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya anino. Muri uyu mwanya rero mutwemerere tugaruke kuri abo bagabo babiri nk'uko muhejeje kubibona kuri titre iranga ya makuru. Hari imbuga zimwe na zimwe ziriko ziravuga ko Alain Guillaume Bunyoni yoba aremvye, ndetse bagatangaza ko arembeye mu bitaro Kira Hospital, ndetse bakanatangaza kandi ko Reverie Ndikuriyo nawe yoba aremvye ngakitswe n'amagara. Ese ukuri nukuhe? Muri aya makuru rero nivyo tugiye kugaruka ko kugira ngo mwumvirize ivyo amatohoza yavuyemwo twabakoreye ngaha kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko, wibuke kandi no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho iminsi yose. Turabahaye kaze. Mu busanzwe iyo umutegetsi azwi cyane mu gihugu c'u Burundi agwaye birakunda kugirwa ibanga, ndetse amakuru rimwe na rimwe akamenyekana aciye ku bakurikiranira hafi politike y'u Burundi. Abo harimwo Bob Rugurika, harimwo Pacifique Ninahazwe, harimo abakora mu mashirahamwe yigenga, harimwo ababa bafise amasoko akomeye yegereye ubutegetsi buriho, hamwe n'abandi benshi n'ubundi batangaza ayo makuru ubwabo bavuye mu bategetsi. Karorero ni ikimenyesha makuru ikiriho cane cane gikunda kwandika ku rubuga rwa Twitter n'ubundi gitanga inkuru zo mu butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Kuri ubu rero hari ikinyamakuru kimwe gikorera ku mbuga ngurukana bumenyi kibandanya gusanzagaza amakuru ko Alain Guillaume Bunyoni yoba arembeye bitaro Kira Hospital, ndetse ko ngo Reverie Ndikuriyo nawe yoba aremvye ameze nabi. Ikigaragara co bariko bashaka kubona ico bita amaviwe kugira ngo binjize amahera. Kuri mbonesha kure ya Hejuru TV rero twabakoreye amatohoza kugira ngo mumenye uko ivyo vyifashe. Icambere rero mukwiye kumenya nuko ivyo atari ukuri. Tubisubiremwo, ivyo kuba Alain Guillaume Bunyoni na Reverie Ndikuriyo ngo bakitswe n'amagara ivyo sukuri. Turabahereza rero ikibigaragaza. Icambere nuko ku rubuga rwa CNDD-FDD rwa Facebook bavuga ku birabana n'amasengesho mpuzamadini asozera ukwezi kwa Mukakaro 2024 yabaye ku wa kane igerekezo rya 2025 Mukakaro 2024. Reverie Ndikuriyo yaraherekejwe n'icegera ciwe umukenguzamateka Nshimirimana Siriyake hamwe n'umunyabigega mukuru w'umugambwe CNDD-FDD bari muri ayo masengesho. Ndetse ku itariki ya 16 kwezi kw'indwi habaye n'urugendo rw'ubuserukizi bukuru bw'umugambwe CNDD-FDD mu makomine ya Isare ndetse na Muhuta. Ivyo bigaragaza ko Reverie Ndikuriyo ari mu kazi ndetse abandanya kurangura amabanga yiwe. Haheze iminsi ibiri rero bariko baratangaza ko Reverie Ndikuriyo yoba akitswe n'amagara. Ivyo bariko baratangaza ibihushane n'ukuri. Kugira abana rero na Alain Guillaume Bunyoni, amakuru duheruka kumenya nuko Alain Guillaume Bunyoni yoba akiriye mw'ibohero n'ubundi rya Gitega. Abo bariko baratangaza ayo makuru bavuga ko ngo bagiye bishikira ku bitaro Kira Hospital, ndetse ngo bagasubizwayo n'abajejwe umutekano, ariko biragoye kuba waronka aho ubonera Alain Guillaume Bunyoni, dore ko no mu rubanza rwiwe atigeze aboneka. Abantu benshi rero bari bategereye n'isanamu kumubona ari muri ya myambaro icatsi kibisi iranga abanyororo mu gihugu c'u Burundi. Bivuze ko abo rero bariko baratangaza ko Reverie Ndikuriyo na Alain Guillaume Bunyoni babakizwe n'amagara bose ntabwo ari ukuri. N'abariko rero barayovya abantu. Ku nkuru rero zibandanya kuvugwa ku birabana nuko hari
igifungo canke no kutumvikana hagati y'abarongoye Burundi cane cane ku bagabo batatu harimwo Reverien Ndikuriyo, Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu hamwe n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Ikiboneka co nuko batameranye neza, ariko amakuru ahari nuko umugabo yitwa Gervais Ndirakobuca yanditse ikete yo gutanga imihoho ndetse Evariste Ndayishimiye aca aravyanka. Niyo makuru ahari. Ikigaragara rero nuko Gervais Ndirakobuca atanezerewe no kuba mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, nk'uko nabonye yari yigeze kubishikiriza avuga ko gutwarwa ndetse no gufatikanya na Evariste Ndayishimiye atari ikintu coroshe, kuko ngaba azi byose, ngo yigira nk'umuntu ashoboye byose, gasanga abamufasha bose nta n'umwe bahereza umwanya wo kurangura amabanga yiwe nk'uko yategerezwa. Kubirabana rero n'icuka kibi kiri mu mugambwe CNDD-FDD, n'ubundi amasoko yacu yose yemeza ko ico cuka kibi gihari, ariko bakaba banabinyegeza bakerekana ko vyoba bimeze neza. Ni inkuru nyinshi rero zerekana ko Evariste Ndayishimiye abahanganye n'abari mu karwi kabiyita ko bari mw'iragi rya Nkurunziza bakuriwe na Reverien Ndikuriyo, umunyababanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Ivyo vyose rero bikanerekana ko haba guhushana ndetse no kudakorana neza hagati y'inzego z'umugambwe hamwe na Evariste Ndayishimiye. Bamwe bati uzorongora Uburundi yoba yaratanguye imyiyamamazo, nta wundi rero baba bavugana Reverien Ndikuriyo, dore ko amakomine yose agize igihugu c'u Burundi yoba yarahejeje kuyashikamwo, ndetse akaba yarasubiye gutangira urugendo n'ubundi rwo gusubira kuyazengurukamwo. Ku nkuru rero twari twabateguriye ya mbere yavuga ku magara y'abagabo babiri aribo Reverien Ndikuriyo hamwe n'umukuru w'umurantunge hamwe n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Ubu rero nta makuru yemeza neza ko abo bakitswe n'amagara, nk'uko rero twanabibabwiye, abariko barabishikiriza n'ububeshi. Hari izindi nkuru rero zivugwa cane mu kinyamakuru SOS Media Burundi, bariko baravuga ko imakamba abarundi babujijwe kuja kugura igitoro muri Tanzania. Kuva mu ntango za Mukakaro, abarundi rero bahora baja kugura ibitoro ku masitasiyo muri Tanzania ntibacakirwa. Indongozi ya Tanzania zo zivuga ko ibitoro zifise ari ivy'Abatanzania, bandi amasitasiyo yegereye urubibe rw'Uburundi na Tanzania, Abatanzania bagurisha ibitoro mu mabido ku barundi ku mugaragaro kandi ku giciro kirekire cane. Litiro ya essence ikagurwa ibihumbi 4 y'amashiringi, mu gihe kw'ipompe igurwa amashiringi 3,580. Litiro y'amazutu rero ikaba igurwa ibihumbi 4 vy'amashiringi, mu gihe kuri sitasiyo igiciro ari amashiringi 3,400 ku banyagihugu bari ku rubibe rw'Uburundi na Tanzania. Ubwa mbere umwe wese yaragura ibitoro shatse uko bingana kose, baranemera kuduhango n'ibitoro mu mabido, niko bo bongerako. Ubu ishiringi rimwe rivunjwa amahera 2,35 ku marundi, bigatuma litiro ya essence igurwa amafaranga 9,000 y'amarundi mu kinywabi muri Tanzania. Barongera ko bagira bati gushika mu kwezi kwa ruheshi twari dufise ingorane z'abapolisi n'abajejwe intwaro ku ruhande rw'Uburundi badufatira ibitoro vyacu biri mu mabido atansiguro n'imwe. Abatanzania benshi harimwo abakenyezi bafise ibikoresho binini cane birimwo ibitoro vy'ubwoko bwose, bari mu gipimo c'imikaratuzi ku metero zidashika 200 uvuye ku rubibe rw'Uburundi. Imodokari y'Uburundi rero ishitse kuri sitasiyo Imanyovu mu ntara ya Kigoma ku birometero bike iva ku rubibe. Abakozi baho bavuga ko igitoro gisigaye bakibikiwe Abatanzania kitumvikana ku metero nkeya rivuye ku rubibe rw'Uburundi. Haravutse isuku yo mu kinywabi, naho boshaka amaritiro 1000 barayaguhanika abarundi bagaragaza umubabaro. Bibaza ko abo bakozi b'amasitasiyo boba bumvikanye n'abadandaza ku isoko yo mu kinywabi mbere yuko banatangura urudandazwa. Banyonga amamodoka rero bakavuga kandi ko
bakubagurwa ku ruhande rwa Tanzania co kimwe n'u Burundi. Bamwe mu bapolisi rero barafata n'ibitoro biri mu mabido canke bagasaba ibiturire kugira ngo babareke barengane. Intara zirimwo ibitoro ku butaka bwa Tanzania ni Makamba, Rutana, Rumonge, Bujumbura, Bumanuko bushira uburengero no mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Turabakengurukiye cane ko mwakurikiye aya makuru. Imana ibahezagire. Turabaramukije kandi turabaha ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho muri iki gitondo, turi kuwa Mungu ku itariki ya 28 mu Kakaro 2024. Tubazane rero amakuru haza kugaruka kuri bwa butare bwatowe mu Kirundo, ariko ivyabwo vyoba vyahindutse. Mutangurire kuri aya majwi ya Varisito Ndayishimiye ndetse muraza kumviriza byinshi bigiye bitandukanye. Yavuzemwo ivy'amadayimoni ndetse havugamwo amashetani, avuga kandi ko ubwo butare bwoba bwarabikijwe n'umurundi umwe. Mbe yemwe yoba arinde? Si uwo murundi yihagiye ubutare bw'abarundi bwose akabugira rwiwe, yoba arinde? Yoba nawe agiye kubabarirwa nk'umwe Perezida Ndayishimiye yavuze ko ari we abuze igitoro kuza mu Burundi? Umvirize umukuru w'igihugu. Ubwo rero hagaca Burundi yaduka ingwano yo kuvuga ko ari kinyoma, umukuru w'igihugu ari umubeshi, akamwagiriza ko ari umubeshi ku bintu yiboneye, akabifata mu ntoki bakabifotora. Iyo si shetani, kandi ugasanga uwo muntu niwe yarajejwe ahubwo kuvyerekana, yarajejwe no kuvuga ingene vyokora. Varisito Ndayishimiye agashimika ku byo yagiye yumviriza abarundi ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Mu gihe rero yakwishikira aho mu Kirundo bikavugwa ko hatoweyo itoni zishika ku miliyoni 12,400 za koruta ndetse n'ubundi butare. Varisito Ndayishimiye rero akavuga ko hari abagiye bamwagiriza ko ariko arabesha. Ngibaze aho ng'abarundi bose ngo hamwe n'abandi bavuga ko Perezida Varisito Ndayishimiye ariko arabesha. Mubandanye umukurikire. Aho ni bava ko ari shetani. Nkajya sinacenda mubona aho aragenda yita umugabo ahambaye cyane. Mbere usiramubonye icari. Urazi ingwano n'ubirimu. Ubu nyene ujya muntu yavyerekanye, n'ubu baracamwirukako, n'ubu nyene. Hanyuma bica bituma amenya ko hariho umuntu yari yarabubikishije kandi umurundi. Ni bimwe duhejeje kubabwira mu buryo bw'imfunyafunya, ariko murabyumviye n'umukuru w'igihugu ariko arabitangaza ngo hari umurundi yoba yari yabikije ubwo butare. Twatanguye bwitwa ubwanyegejwe n'ababirigi, mu nyuma haboneka ikarata yerekana ubutare buri mu Burundi, ikarata isanzwe ikoreshwa mu mashuri y'u Burundi kuva kera. Iyo karata rero irerekana neza ko imure hari ubutare bwa kaseterite. Bwa bundi rero tuhava dusanga ntibwari bunyegeje nk'uko vyavugwa, bwari buzwi. Iwe namenye vyinshi. None umuntu uko ashobora kugenda mu babijejwe akabwira ati akira amahera mbikira hajya ntagiye n'umwe azokorako, bakayakira bakavuga ati nta n'umwe akorako. Rero ugiye ubona ubikozeko umuntu avuga ngo ibintu vyanje mwabitanze gute? Kuduhana hamwe twoja muri ibi bintu vy'umugararizo. Igace vuga iti sawa, muzoba mubona ubu Burundi mubona uno musi, ntibuzopfa buhindutse, buzogumuka gushika mwese muhone. None bo ntibaca bago bazunguruka aho nyene bari, barahazunguruka gushika bahona. Irashoboka. Twebwe ga mu Burundi turi mu rugendo kandi tugeze hajya Imana irinze. Urumva ibyo byose nivyo twasengeye, yuko Imana iduha ibintu vyose vyotuma dutera imbere, aho binyegeje hose binyegurure. Pereza ko rero ibya bwa butare bwo mu Kirundo bihindutse. Abarundi rero bari barubwiteze ko ibintu byinshi, hari n'abariko baravuga ibintu bigiye bitandukanye, bariko baratwenza bavuga ko umurundi wese yohabwa ibihumbi 23 vy'amadolari ndetse ngakabaho akembwa ndetse abona umushahara wa buri kwezi ngadakora bivanye n'ubutare bwari bwatowe mu Kirundo. Ivyo byose rero mwumviriza ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye asiguye ko bwari ku murundi ngo yoba yarabubikije. Abantu benshi rero bakibaza ngo yoba ari inde ngo yihagiye ubutare bw'abarundi bose akabugira rwiwe, gese nawe
agiye kubabarirwa nk'umwe Perezida Ndayishimiye yavuze ko ari we habuze igitoro kuza mu gihugu c'u Burundi. Ni inkuru rero iriko irabandanya ivugwa irya nino. Hari komantere zigiye zitandukanye rero z'abantu n'ubundi bagize ico bavuga kuri ayo majambo ya Varisito Ndayishimiye. Bamwe bati muradukuye amata mu kanwa kweri, ubu